Pyramid TV, we are on time. Yes guys, yes abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndondi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa kabiri gatanu indwi. My name is Mr. Black, wa musore wanyu yama abashikiriza yama best exclusive y'abaririmbyi bano mu gihugu, yama best news y'abaririmbyi b'Abarundi. Guys, gumana nanje rero ni kuri Pyramid TV kabiri gatanu indwi, niyo honyene uzokwama urirongera ama exclusive y'abaririmbyi bo hano iwacu. Guys, uno musi ndabafitiye a big surprise guys. Umwe mu baririmbyi bakomeye cyane, umwe mu baririmbyi bahejeje gukora bimwe bikora inka guys, ni Mr. Champagne wesho, umwe mu ba artists bafise performance nziza cyane kuri stage. Guys, muramuzi, ni umwe mu baririmbyi bamaze gukora byinshi cyane, yamaze kuririmbana n'abaririmbyi bibihangange. Guys, gumana nanje rero ndabashikirize imwe muri exclusive iriko iratrendinga guys. Mr. Champagne ku munsi w'itariki imwe z'ukwezi kw'icenda ni umwe mu baririmbyi bamaze gukora ikintu abandi baririmbyi batarakora. Yashoboye kugira performance kuri stage ya arena ari we wenyene kandi akuzuza na sale yose. Guys, ni bimwe mu bintu tutamenyereye hano mu gihugu iwacu. Umwe umuririmbyi umwe yuzuza stage yose. Guys, gumana nanje rero nshoboye kubashikiriza amwe mu ma video ya performance yiwe yashoboye kugira ku munsi w'itariki imwe z'ukwezi kw'icenda hajya muri arena. Guys, namwebwe muce mugira icyo muvuze muri comment nk'umuntu akunda umuziki ndundi, akunda entertainment. Guys, bimwe ibintu Mr. Champagne yashoboye gukora ni bimwe tutamenyereye hano mu gihugu, si bya bose. Guys, reka tumukomera amashi Mr. Champagne kuri stage ageze ko. Guys, gumana natwe rero mushoboye gukurikirana imwe muri performance ya Mr. Champagne yashoboye kugira. Guys, turabakunda gose. Hama weje gukurikirana iyo performance ugira icyo uvuze muri comment, udusugire like comment yawe, hama ibindi tuguhura. Ambia wale walikuwa siako, bila wao sisi hatutaweza wache waone tunavyoendelea. Bila wao sisi tuko mimi niko kwa nguvu za Mungu.
guys abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi nkuko mashoboye gukurikirana imwe muri performance ya Mista Champagne, imwe muri performance iryoshe cyane guys. Je nayikunze nk'umufana nkunda entertainment yacu, kuko ibintu yakoze tubimenyereye kuba legend cyane aba aririmbyi bari international guys, kuzuza one stage ari we wenyene kandi aba fana bakaryoherwa rwose cyane guys. Gumana nanje rero ni kuri Pyramid TV honyene uzokwama urironyera bimwe mu biganiro biryoshye cyane kandi biri ku mwanya guys by'abaririmbyi wikundira guys. Gumana nanje rero gira icyo dusigiye, gira like yawe, udusigire na comment hamwe na subscribe, tuzokome tubashikiriza bimwe mu biganiro biri ku mwanya guys.